wowe wikeka ko wahumanijwe canke warozwe? Hari umuganga karuhariwe yabigize umwuga. Wowe wikeka ko ufise inyatsi, kubura uruvyaro, kwisanga mu kibazo co kubengwa, kugira ikibazo c'akazi canke mu kazi, karibu cane arabafasha. Arafasha n'abibwe ivyabo, avura amoko yose y'uburozi n'imyuka mibi. Emwe Dr. Swale ni umuhinga adasanzwe. Akabigenero ku bari kure, nimwinde gutwita ikajyanye ngo musanga ahari kuri telefone gusa. Dr. Swale arabikemura. Ukeneye ubufasha akorera mu gisagara ca Bujumbura, zone Buterere, hafi ya Maison Verte, ibarabara rya 27 muri DB. Mwakure kuri akamenyetso ko guteranya 257 62 899 775 canke akamenyetso ko guteranya 257 62 881 732. Dr. Swale ni umuganga w'umuhinga atahandi uzomubona. Akoresha ubuhinga utamenyerewe mu kuvura. Nta mpamvu bivuye ko nta ngwara bivuye ko ubuzima bwa misose kama umeze uko onya. Birashoboka ko ico gihimba umvumenga gikanye niho hicaye ico gishetani c'ikirozi, ico gishetani ico kijini c'igishetani. Ikimenyetso kigira icindwi ni kugira nte gukunda gutakaza ibintu vyawe, gukunda ko watakaje amafaranga, gukunda ko watakaje ibintu vyawe by'agaciro, kira kintu cyose utunze n'ikikugume mu ntoki, kira kintu cyose ufashe n'ikikugume mu ntoki. Ivyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza hagize nte warozwe, watayemwo ishetani giki, gidayimoni, watayemwo ijini giki, gidayimoni, ijini giki, ribi kugira ngo ushobore gusubiza ubuzima bwawe inyuma. Twavuze igice kigira kabiri mu ncamwe, twavuze yuko twahereyeho kugira nte, twahereyeho tubona yuko kugira icavu rirende cyane gose, kugoma wayuza cyane, kugoma wayuza buri mwanya. Gatatu, kugoma usevura. Kane, amatwi yawe kumva ibintu bihinda mu matwi. Gatanu, kumva umenga ari abantu ko yakuganiriza. Gatandatu, kumva umenga mu bimwe mu bihimba byawe bigize umubiri wumva imbeho nyinshi. Indwi, twabonye yuko gukunda gutakaza ibintu byawe by'agaciro. Umwana wa mama uri kuranyumviriza, ntiwumve ibintu bigana tuba tuko twatanga si komedi siki, ibintu tuvuga by'ukuri biri seriye. Niyamba uzi ko ubifise ugerageze twondera kirikare amazi atarenga inkombe, kuko bacungara mu Kirundi ubanka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Amanda bifurije umunsi mwiza, ibihe byiza, ibikogwa vyiza mu banyu no mu vyanyu. Imana ihezagire Uburundi, yongere ihezagire indongozi zacu, na cyane cyane nyene cyahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, eka nabo basange kuyobora Uburundi n'abarundi. Tubasaye kumurufasha gukora subscribe, gukora partage, kugira jeme na commenter n'ibindi. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza, murakoze. Yotopon, 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 yotopon. Yotopon, 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 yotopon. Panda katika shingo lake. Yonga, 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 yonga. Umetokea wapi wewe? Hausemi? Nani umetokea wapi? Hausemi? Wewe ni nani umetokea wapi? Ya habib Allah. Tatizo lako lilikuwa tatizo gani? Tatizo yangu ulikuwa unaumwa nini kawaida? Majini. Majini? Mimi naona ni majini juu para vitu vinanishikaga usiku. Vinanikunguta kweli. Vinanikunguta. Ewa. Lakini hivyo alhamdulillah. Naona Mganga alikwambia kama ulikuwa una matatizo yako wewe na mume wako. Bilikuwa vinasababisha pia hivi? Naam.
Assalamu alaikum wa rahmatullah naam ta'ala wa barakatuhu. Naam, kubatari abayisilamu amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Nshatse kuvuga abari mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, abari mu buseruko bw'isi, mu bumanuko bw'isi, mu burengero bw'isi canke mu buraruko, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Congo, abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Belgique, abari muri Omani, abari muri Saudiya, abari muri Qatar, abari muri Zimbabwe, abari mu bihugu bitandukanye bigize isi. Kuri bajya bose bipfuza ko twoshobora kubafasha, mushobora kutondera ku nimero yacu ya telefone, nayo ni guteranya 257 62 899 775. Iyo ni nimero mushobora kuturonka kuri WhatsApp cyangwa kuri nimero isanzwe ntoya gusa, ntuturondere utari serious. Cyane guteranya 257 62 899 775. Kuri bajya bose bifuza kuturondera kuri YouTube, mwandike Dr. Swale Online TV, mukore subscribe, kora partage, kora na jeme, andika na commentaire kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se inyigisho zacu zishobore gushika kure. Kuri TikTok andika Dr. Swale Online TV cyangwa Dr. Swale Ntakirutimana. Kuri Facebook andika Dr. Swale Ntakirutimana. Kuri bajya bose bifuza ko twoshobora kubafasha, twatanze nimero zacu za telefone. Imbere byose mbanje gushimira Imana umuremyi w'ijuru n'isi, wewe yadushoboje gushika kuri uyu mwanya isaha. Singuvu zacu canke se ubushobozi bwacu canke se ukumenyekana kwacu kwa cyane canke ubumenyi bwacu oya namba, ahubwo n'ubushake bw'Imana. Kuko bamwe muri twebwe bariko baratabaruka, abandi baragwaye bararemvye, abandi bari mu bibazo bitandukanye ibi na biriya, ariko je nawe turi bazima. No gushimira ngene icubahiro umuvyeyi wacu, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, wewe atuyoboye mu gihugu kirimwo amahoro, umutekano, ubutungane, iterambere, urukundo muri rusangi. Amahoro kuri bose, ubutungane kuri bose, urukundo kuri bose, umutekano kuri bose. Aragora ku ngoma mutama wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse nabo basangiye kuyobora Uburundi n'abarundi. Inyuma y'ibyo onya natanze ikiganiro ejo haheze mvuga ku bintu bigaragaza uburozi, bigaragaza uburozi cyangwa bigaragaza umuntu yarozwe, ishetani ribi ribugendanira mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ushobora ko yarozwe ijini, daimoni, gishetani, ukaba utazi ibimenyetso bigaragaza yuko wewe uriki warozwe canke ugendana uburozi imyaka myinshi. Birashoboka ugasanga naco gituma imigambi yawe itagenda neza, utera usubira inyuma, udatera uja imbere. Ariko singumva kurandiriza gose kuri mwanya saha, reka mbandanye episode igira kabiri, igice kigira kabiri kigaragaza umuntu yarozwe, agendana ishetani, agendana uburozi, agendana uburozi bw'ishetani ribi cyangwa bw'ijini ribi yarungikiwe mu mubiri wiwe. Wowe kuranyumviriza aho herereye hose, gerageza udufashe udutize amaso yawe n'amatwi yawe kugira ngo wumvirize ibiganiro byacu ushaka kubiki bishobora kugufasha ku buzima bwawe, ko kuri uno mwanya nino saha canke kubuzukuru canke kubuzukuruza bawe, kubera uburozi ni ingwara mbi cyane gose, utayivujije irandukira.
igenizana ingaruka mbi. Wewe ufise ibintu by'ibirozi, urabirozwe, ufise imbanyi, bya birozi urabigumanye, uravyaye, wumve kujya mwana uzovyara azovukana navyo, hama nawe ayandukiza abandi gushika mpaka. Nta mpamvu rero ko ushobora gushirwa n'ibintu nk'ivyo onya. Dr. Sware turiyo kugira ngo dushobore kubafasha. Tora nimero cha telefone uturondere utubwire ikibazo ufise dushobore kugutunganiriza. Episode igira kabiri turahera kuki ikimenyetso ca mbere kigaragaza umuntu. Kuri episode igira kabiri kigaragaza umuntu yarozwe amashetani, yarozwe amaji, yarozwe ijini ribi rimugendanira. Narabwiye yuko tandukanye uburozi bw'ijini n'uburozi busanzwe byatandukanye. Ni kugira ne twaravuze yuko duhera aho twahereye ni kugira ishavu rirenze cyane gose, ku buryo ushaka kwisanga umuvyeyi yihekuye umwana yihekuye agize n'yihekuye umuvyeyi wiwe. Kugira ishavu rirenze cyane ku buryo ushobora gutwana n'ibigiti kumumenga wo kwica umuntu, kugira ushobora gufata umwana ukabona umenga umwana wo mutaka amazi y'amarike. Kugira ishavu rirenze cyane mugabo harabo ushobora gusanga ibyo biva ku burozi, n'abandi ushobora gusanga biva ku ngeso zabo mbi cyane gose bafise, atari kuvuga ngo n'uburozi kumbe ni kamere kabo mbi bafise. Nimba uzi gukunda kugira ishavu rirenze cyane nk'iryo onya, ico ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko warozwe. Naho udashavura ariko ushavure ku mpamvu runaka kandi ugireho garukiriza. Ikimenyetso kigira kabiri no kugira gukunda kwayuza cyane cyane. Nk'akaroro gatoyi, uriko uraganira n'abanyecubahiro, mu kubagana n'umuntu akakuganiriza uguma wayuza canke uriko urasenga canke urigomba gukora ikintu runaka ukicibira kugikora ugomba kuguma wayuza umwanya n'umwanya bidahera. Guma wayuza umwanya n'umwanya bidahera bitavuye bivuye kwitiro, bivuye ku ngwara runaka, kuguma wayuza ntibivuye ku nzara, kuguma wayuza umwanya n'umwanya. Ikimenyetso kigira gatatu kugira ni kugoma usevura. Usevura turi mibe buri mwanya n'umwanya ngo buri mwanya n'umwanya ngo usevura ugira nambuzi kwico kintu gikunda gushikira kwama wasevuye buri mwanya kugunda uzi kuri umuntu ukunda kwama wasevuye wangutuzi dukeye urasevuye, wagira ngo urafunguye udufungwa dukeye urasevuye, wagira ngo ugira uvugije mu bantu urasevuye. Ibintu nk'ivyo onya, ico ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe ishetani ribi, ijini ribi gidemone kugira ngo rishobore gusubiza inyuma ubuzima bwiwiwe. Biravana kungene warozwe kuko uburozi ubwoko bwishi, bivana kungene waragize wararozwe. Ikimenyetso kigira kane kigira gatanu kugira kumva umenga mu matwi hariho ibintu bivuma. Kumva umenga mu matwi hari ibintu bikomeye igena menga n'umwega mwinshi kugira vuvu cyangwa kumva umenga mu matwi hariho umenga amajwi ariko arakuvugisha, ukumva umenga ari nuko yakuganiriza ariko agenda kubira abantu ntushobore kubibona, cyangwa kumva umenga umuvumo w'ikintu runaka ariko agenda kukiraba cya kintu ntushobore kukibona. Ico ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko wewe warozwe ijini ribi, ijini ry'uburozi, ijini gishetani. Ikimenyetso kigira gatandatu nugira ni kugira kumva abantu bakuganiriza. Kumva abantu bakuganiriza kwa bivuze cyangwa ukumva iki, ukumva umenga mubiri wawe ufise imbeho nyinshi, ukumva umenga mubiri nko mu maguru, kuva ku maguru kuduga gushika ku mavi urakanye cyane gose, ukumva ikindi gihimba urameze neza cyane gose, ukumva kandi guhera nganya munsi y'amantu je aho wicarira kuduga kubenga urakanye gose. Aho ndabavura ibyo bivuye ko nta mpamvu rimwe bivuye ko, nta ngwara rimwe bivuye ko, ubuzima bwa misose kama umeze uko onya. Birashoboka ko ico gihimba umva umenga gikanye niho hicaye ico gishe. She njoo uone mgonjwa wako. Yakora
kwica. Niba byozora amakingaha. Ibi ni ibice basize ngaha mu nzu. Ibi ni ibice basize ngaha mu nzu yacu. Ibi ni ibice basize ngaha mu nzu. Muranure.